byose cyane kubera muraje wacu nadufasha mu muziki gusa. Impamvu nibaza ko tuzomarana igihe kinini cyane nuko aragerageza akavuga ati ubuzima muko mu muziki muriko muraba abastar kandi umustar nawe atakintu kiri mu mufuko biranga mwahawe ubushimwe ndetse bw'amafaranga atari make ko twabibonye. Turashaka kumenya niba mwayaharuye mwahawe amafaranga ngana gute yagashimwe haga imbere kuri stage. Oya bon kubera twari mu munezero mwinshi cyane nitwaruye ariko nitwashika muhira tugatuza turabanza duharure. Ego akaturi investinga mu muziki kugira ngo ejo bundi niyo twasarura ntibazoturenganye baduce bugufi usange badukubise ku ntoki kubera ibikorwa byacu. Uko mubibona hano imbere yanyu urabona abasore bashe kuri batatu ubona ko hagati hari Kizigenza niko no bivuga yitwa Don Brighter ari nawe asanzwe yoboye canke arongoye label ya DB Music Entertainment. Haruhandi murabona ko akikujwe n'abasore babiri basa neza bameze neza ni Gusto Kurio ndetse na DJ Fernando basanzwe bagize umugwi wa We Love Music mugabo kino gihe bakaba basanzwe bari muri no tsinda canke ino label ya DB Music Entertainment. Don Brighter dutagire turamutsa tongera tunabiha nikaze na cyane kuri kamera za Zone TV online zitandukanye ziri imbere yanyu. Koze namwe kandi turabashimiye kuba mwashoboye kubana natwe. Ibutsa abariko baradukurikira icyadukanije ngaha muri kino kibanza kano kanya aho muri kumwe n'abasore babiri bagize umugabo We Love Music. Bon no mwanya twaje kutangaza indirimbo EP yasohowe yitwa Malo, ikaba yarigizwe n'indirimbo zine shasha na bonus imwe y'indirimbo imaze gusohoka. Nico cyadukoranije n'umunsi no kwereka abanyagihugu cankwe abakunzi b'umuziki ibikorwa We Love Music bamazemo imisi. Rumwe mu baririmbyi bokongera bakamanaginga abaririmbyi kandi abantu bashobora kwibaza ati kubera iki ahereye ku basore afashe jo bundi bari basanzwe baririmba mugabo ubije muri DB Music vuba kuki utahere kuri EP ya ugahera kuri EP ya We Love Music. Nuko mu byo niyemeje ndibaza umunsi nabasayininga sinari muri business y'umuziki ahubwo nari mu gufasha urugwaruka. Nivyo nashatse gukora je kubwiwanje nubwo ntoririmba ndazi yuko wunza aranzi kandi ntabwo ndi mu muziki kugira ngo abare ndibaza ko ari uzontunga ariko ndibaza ko hari uwundi muntu ushobora gushitsa samoya aho nto ushitse ukamushitsaho ukubera yaciye mu minwe yanje. So nishime yuko mpera kuri bo bivanye n'ibikorwa nuko abantu baguma bavuga ko hariho umwanya munini bamara badasohoye indirimbo. So ubafise indirimbo ushobora kuzuza muri playlist yawe ukumviriza umwanya utari muto kuko bari basanzwe bafise indirimbo nke muri make ariko ubuziriyongeye n'abagize ibiteramo n'ibindi baze babiyumvira ko kubera bafise indirimbo bashobora gupresenta mu bantu atari indirimbo bashobora gukora show yose ari bonyene. Okay. Ni EP igizwe n'indirimbo zitanu nikiye kintu je kungura muri DB Music Entertainment. Twibaza yuko ahubwo atari kije kungura muri DB ahubwo ikije kungura mu mitima y'abarundi no mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi kuko twagerageje gushiramwo inguvu no gushiramwo akantu akabiryosha dukorana no mu bihugu bitandukanye kugira ngo tugende dusuma ubwenge twiga hirya no hino uko basanzwe bakora ibikorwa byabo. So muri make ico bizodufasha nuko bishobora bizofasha umuziki w'u Burundi nuko ejo bundi umuntu ashobora kwimvura yuko umuziki w'u Burundi bashobora umuziki w'u Burundi nta nkomezi ufise ntabwo byosha ariko twakoze umuziki w'u Burundi tuwukorera no mu bindi bihugu harimo Rwanda na Tanzania turagaruka no mu gihugu ciwacu kugira ngo dusambaze urukundo. Mu manager w'abahungu w'abasore We Love Music mwebwe EP ku muririmbyi mufashe iki ni importance yayo kugira ko mbaza ko hari n'undi avuga yuko ishobora kubije karevi ko bamaze kitari kinini mu muziki mwebwe nka manager wa mwa programme iyo programme ya EP mu bivuga kwiki. Bon jewe niyumvira ko EP ikimariye umuziki ndibaza nico kibazo ca mbere wabajije ikimariye umuririmbyi nuko ntupresenta umuntu ngo jewe nari umuririmbyi bakubaza ati ufise album zingahe wakoze ni EP zingahe wakoze arabaririmbyi bo buno munsi ushobora kuririmba indirimbo imwe ikangira umuntu akomeye gose
ariko EP wararenganye bazovuga ati naka yari yarakoze aka si indirimbo bavuga ati naka yasohoye amarubumu angana gutya. uri umuririmbyi gusohora arubumu EP ni ukwereka abantu, ni ukuvuga zikaba ziri ku ma platform yose atandukanye, ni ukwereka abantu yuko aho urukenereye ari ururonkera. Hama kuvuga yuko bije kare bivana na target umuntu aba afise. Uravye aho je novuga nti uravye aho duhereye gukorera hamwe, uhereye kuri Molo ukaza kuri Like You Away, ni kuvuga target iwacu ni yuko dukora mfururizo ku buryo bw'uko tutazorambira abanywanyi kumwe vyahora. Ubu urafise indirimbo zine, izi ndirimbo zitanu zose tuzogerageza uburyo tuzikorera ama video. Ni kuvuga yuko kugezaho umwaka n'imburi uzohera tuzoba tuvuga duti wabonye video ya naka ukayiraba ukongera ukaraba n'indi video, umuziki no kutera imbere. Umuziki no kutera imbere. Twari kureba n'abasore bawe, ikibazo ni kimwe, mwiyumva gute ku nshuro ya mbere kurekura EP y'indirimbo zitanu cyane kuva mushyitse muri DB Music Entertainment? Je novuga ni intambwe nini ya cyane ku buzima bw'umuziki nka We Love Music, kubera nihere nka je nk'umwe mu bagize umugwi We Love Music, ni benshi bafite iyo ndoto yo kuba boronka umuntu abashyira ahagaragara bakexploita amatano yabo. Ariko novuga ni ishema kuri We Love Music n'abakunzi badukurikirana n'abakunzi bacu ko twarose umuntu atwitaho, atwama inyuma uko bukeye uko bwije. Novuga no gushima ya ati no gushima. Ikibazo cya nyuma kuri DJ Fernando, ni ikihe kintu abarundi na cyane abakunzi b'umuziki w'u Burundi bo kwitega kuri mwebwe nyuma yo kurekura ino EP? Cyambere nkuko umusanzwe akirongoye Don Bright yabivuze, bitege ama video agiye akurikirana kuri izi ndirimbo twashize ahabona. Hama ikindi kizokurikira inyuma y'ivyo ni korabo. Baratubwira ko tudakora amakorabo, ni korabo zo hanze y'igihugu naha nyene hagati mu gihugu, ariko nibaza zizotangura n'izo hanze y'igihugu. Ivyo bibona mu bihugu bitandukanye kuko ni bimwe mu bintu twakunze cyane. Manager wacu yatwemereye kwazo dukorera amakora batandukanye mu bihugu bitandukanye n'abaririmbi twifuza. Novuga ni cyambere cyo kumushimira no tukigishima. Rero nico twavuga duti abantu badukurikirana bitege korabo zo hanze y'igihugu, ndetse n'izo ngayi wacu mu Burundi. Nawe ushaka kugenda ngo yibagire iwawe, rero bitege kandi n'indirimbo zimeze neza gusumba ko kubona twarose abajournaliste baza kudushigikira, abantu batandukanye byatweretse yuko ibikorwa byacu babishima. Rero natwe byaduteye intege zo kuba twokora cyane kugira ngo turushirize ngo bitege ibintu byinshi. ngo management igimitse abaririmbyi ngo dufo barakora ugasanga bagejeje hagati ba manager babataye ugasanga biko bafasha ibyo ba essence kubafasha. Mwebwe na manager wanyu kiba hasura yuko rema mubanye neza nyakubana cyangwa cyo tuzokumva We Love Music iri kuri duga ngo manager yaradutaye bla bla ngo yadufite ibi nibi kuri cyo bavuga ni biraryoshye cyane kubera manager wacu nadufasha mu muziki gusa. Impamvu nibaza ko tuzomarana igihe kinini cyane nuko aragerageza akavuga ati ubuzima muko mu muziki muriko muraba abastar, kandi umustar nawe atakintu kiri mu mufuko biragira. Je nshaka kuvuga ku bijyanye na Devi, ndibaza Devi ni price y'ibintu twakoresheje muri make. Je novuga yuko ntabwo nobwira umuntu ngo inyama narariye nayiguzaya, kubera mba ndiko ndamuratira yuko ufise amafaranga menshi. Kuri ubwo novuga ntitwakoresheje uburyo, kuko umuntu wese ari muri kariyeri y'umuziki aratahura yuko atagikorwa kigenda kubuntu. Hama ku bijyanye na video, nta video nimwe twerekanye, ahubwo twerekanye video zindi zamaze gusohorwa. Nta video twerekanye y'indirimbo twakoze. Video tuzitangura guhera mu yindi dutanguye, nivyo bikorwa tuzoba dukora. Ntabwo tuzosohorera video zose icyarimwe, oya, tuzogenda indirimbo zose zosohokera rimwe, ariko video azogenda hasohoka video imwe ku mwanya twapanze kugira ngo urasanga twavuza abanyagihugu n'indirimbo nyinshi.
ego nitwa Elma Love mwarimu ntibarakwishura ikibazo cya nyuma ndibaza singire mbaze Gusto na Fernando kuko babona indirimbo zabo nibo bazanditse ipi ibigizwe n'indirimbo nyinshi nkawe manager yawe uriko urazumviriza zose ziraryoshe n'ibyo turabishingira naye n'abandi bazira indirimbo ikumarka cyane ni yahe Malo cyane rwose ego nitwa Elma Love mwarimu akabazo kanje na mfise kari kamwe gusa numvise neza ko mwakoze indirimbo kandi ziri international ko musanzwe mubikora ni indirimbo ziba zitamenyerewe cyane ngaha mu Burundi indirimbo yumvise wumva gukompeta na Wizkid cyangwa n'ubundi munyamahanga ariko cyashaka kumenya kuri mwebwe musanzwe mukora akazi k'umuziki ndetse munakamenyereye isoko ry'uyu muziki wabo rihagaze gute muri DB Entertainment isoko ry'uyu muziki wabo muri make wabivuze wavuze ati bakura umuziki international lakini ico twebwe dukora batwitaba investor turi investinga mu muziki kugira ngo ejo bundi niyo twasarura ntibazoturenganye baduce bugufi usange badukubise ku ntoki kubera ibikorwa byacu bidashika kure umuziki wacu umuziki bakora umuziki turaba vision apana yo mu Burundi turaba vision kuko abarundi turavuza indirimbo z'abanyamahanga sivyo twe dushaka indirimbo zacu zivuzwe n'abanyamahanga kuko abarundi bazozivuza nubwo ari z'abanyamahanga nkuko bavuze z'abanyamahanga so plan nuko tuzoshika kure biciye nk'iyi agenda yacu indirimbo n'inzira ziraryoshe kuko mwazumvise n'abandi ndibaza ko zizobaryohera brother ntabashiriyemo ndashaka kumenya imbere kuri stage tuko turaraba ibirori mwahawe ubushimwe ndetse bw'amafaranga atari make nko twabibonye turashaka kumenya niba mwayaharuye mwahawe amafaranga ngana gute yagashimwe haga imbere kuri stage oya kubera twari mu munezero mwinshi cyane nitwaharuye ariko nitwashika muhira tugatuza turabanza duharure ego akajambo kanyuma kumushikiriza Burundi ndetse n'amakungu uriko urakurikirana kino kiganiro muri kano kanya nuvuga akajambo kanyuma twoshikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abanishuti z'abarundi bose aho barereye ku mpande zine z'isi nuvuga badukurikirane iyi EP irasohotse ariko ntibiherera ngaha turakeneye abantu badusapotinga aha na hariya kujya mukunda imiziki yacu ugende wumvishe mugenzi wawe ujye wumvishe uwundi gutyo dushike kure cyane hashoboka murakoze cyane